Iri ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio Inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi, Bide niyo ngabo abaramutsa abayikaze mu makuru y'aka kanya. Abakenyezi b'abarundi kazi bahungiye mu Rwanda cyane cyane Kigali bahagurukiye kugwanya mabi akorerwa abagore b'impunzi. Uri impunzi ugorwa na twinshi na cyane cyane abajene ugasanga iyo bariko barakora baje kurondera ubuzima bagakora mu bubare bagakora handi hose birashobora gushika abakoresha canke abakinya muri ubwo bubare baratumye bakorerwa mabi. Uyo ni umwe mu bakenyezi b'abarundi kazi bahungiye mu Rwanda. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu inama nkenguzamateka yemeje abantu bashasha bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Perezida wa Guinea Alpha Condé uyu munsi yimitswe ku mugaragaro muri manda yiwe ya gatatu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Somalia yacanye umubano na Kenya iyagiriza kwivanga mu bibazo vyayo bwite. Kenya yacishiraho akanama ko kwiga ico kibazo. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi. Ejo kuwa kabiri nibwo ministri w'itangazamakuru wa Somalia Osman Dube yatangaje ko guverinoma ye yafashe icyemezo cyo guca umubano na Kenya. Yaravuze ngo leta ya Kenya ishaka gucamo ibice abaturage b'ibihugu byombi. Iki cyemezo ni igisubizo ku bikorwa bya Kenya byo kwivanga muri politiki bwite ya Somalia no guhungabanya ubusugire bwayo. Somalia yahaye iminsi 7 abadiplomate ba Kenya kugira ngo babe batashye basubiye mu gihugu cyabo. Somalia kandi yahamagaje abadiplomate bayo bo muri ambasade yayo i Nairobi. Mu kwezi gushize Somalia yari yirukanye ambasaderi wa Kenya i Mogadisho Lucas Tumbo. Kenya yo ivuga ko nta cyemezo izafatira Somalia. Umuvugizi wa guverinoma yayo Cyrus Oguna yatangaje ko impande zombi ziri mu biganiro, ati leta yashyizeho komite yo kubikurikirana, ariko nta kindi gisobanuro yahaye Ijwi ry'Amerika kuri iyi komite. Kenya yemeza ko itivanga mu bibazo bwite bya Somalia. Nyamara rero President Uhuru Kenyatta aherutse kwakira President wa leta ya Somaliland Muse Bihi Abdi. Somaliland ivuga ko ari repubulika yigenga. Guverinoma ya Somalia ntibyemera, ikavuga ko Somaliland ari igice cya Somalia. Kuri leta ya Somalia rero inama ya Kenyatta na Bihi Abdi ni ukwivanga mu bibazo bwite bya Somalia. Kenya na Somalia kandi bafitanye ibibazo by'umupaka ugusha kuri Jubaland, leta yo mu majyepfo ya Somalia ifite icyambu cya Kismayo ku nyanja y'Abahinde. Uyu mupaka wo mu mazi urimo ubukungu bwinshi bwa peteroli na gazi, buri gihugu kikavuga ko uyu mutungo ari uwacyo. Perezida wa Guinea Alpha Condé uyu munsi yimitswe ku mugaragaro muri manda yiwe ya gatatu. Thomas Kamirindi abandanye. Alpha Condé umukambwe w'imyaka 42 y'amavuko yarahiriye imbere y'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Abakuru b'ibihugu bya Afrika bagera kuri 12 bari muri uwo muhango i Conakry. Manda ye izamara imyaka 6. Umutekano warukaze cyane mu murwa mukuru wa Guinea. Nta nyoni yatambaga mu mihanda mu gihe Perezida Condé yarimo araga. Guverinoma yari yatanze umunsi w'ikiruhuko, kandi n'abatavuga rumwe na leta bibumbiye mu rugaga rwitwa FNDC bari basabye abaturage kwigumira mu ngo zabo byo kwerekana ko batishimye. FNDC bivuze Front National pour la Défense de la Démocratie. Irimo imitwe ya politiki, amasendika, société civile. Nibo bari kwisonga mu bikorwa byo kurwanya manda ya gatatu ya Alpha Condé. Mu ijambo rye President wa Guinea yavuze ko azategeka mu buryo butandukanye na manda ze 2 za mbere. Yatangaje ko azarwanya ruswa yivuye inyuma, asaba abaturage be kwibagirwa ibibatanya, komora ibikomere, guharanira ubumwe n'amahoro no kugira icyizere ko ibihe biri imbere bizaba ari byiza.
kuvugurura itegeko nshinga mu kwezi kwa 10 gushize n'amatora yakurikiyeho byahaye rero insinzi Alpha Condé byabayemo imvururu zaguyemo abantu barenga 100. Cellou Dalein Diallo wigeze kuba minisitiri w'intebe kandida w'abatavuga rumwe na Condé avuga ko atazigera yemera insinzi ya Condé, amurega ko yakoreye kudeta itegeko nshinga kandi ko yamwibye amajwi ari we wari watsinze amatora. Urakoze Thomas. Umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen arabona intambwe mu biganiro vyerekeye ubudandaji n'Ubwongereza inyuma y'uko buvuye muri uwo muryango. Inyuma y'uko utakaje icizere mu kiringo c'indwi zitari umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wataje no musi wa gatatu ko muri iki gihe harakaryo ko gushika ku masezerano n'Ubwongereza ku masezerano mu vy'ubudandaji y'inyuma y'uko buvuyemwo. Amasezerano yotuma izo mpande zombi zirinda akajagari mbibe zazo mu mpera z'uyu mwaka. Perezida w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen avuga ko hari intambwe ziboneka zashyizweko mu biganiro byagiriwe i Brussels ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Amenyesha ko inkuru nziza ariko bashoboye gutora uburyo bwo gutera intambwe ku bibazo bitari bike. Von der Leyen yemeje ko ku bibazo bikomeye impande zombi zitari zumvikanye ko hasigaye bibiri gusa. Nukuvuga guhiganwa neza ku isoko ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya n'uburenganzira bwo kuroba bw'amato y'uwo muryango mu mazi y'Ubwongereza. Icyizere ciwe kiratandukanye n'ivyari vyashikijwe imbere yaho n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson byuko bisa nuko atamasezerano azoshikwako hagati izo mpande zombi. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino kw'isi muri aka kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi3 akaburungu radio yacu voa.com. Mu Rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibirengera imbibe bumvirije ukwiregura kwa nyuma kubagirizanywa n'umumenyesha makuru Focus Ndayizera na bagenzi biwe bagirizwa ibyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe intambara. Eric Bagire ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Bwana Martin Munyensanga urukiko rwahereyeho rumusaba kugira icyo avuga ku bwiregure bwe bwa nyuma yabwiye umucamanza ko kwemera icyaha bibera mu rukiko. Yasabye ko mu guca urubanza urukiko rwazashingira ku byarubwira. Yavuze ko mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko yemereye ibyaha mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha atigeze abyemera ku bushake bwe. Yibukije ko inzego z'umutekano zamufatiye Nyabugogo aho yadoderaga inkweto mu gihe Patrick Niyihoze yari yamushize ku rutonde rwabo yagombaga gushakira akazi k'ubwubatsi. Icyaha cyo gucura umugambi wo kugira naho ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi imbaraga Bwana Munyensanga aragihakana. Avuze ko uwo mugambi wacuzwe n'ihuriro nyarwanda rya RNC riwunyuza muri Kasiye Ntamuhanga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga ariko ko ataraziranye na Ntamuhanga. Uyu bushinjacyaha bumurega ko yagombaga kuneka hari hagenwe guhaturikiriza ibisasu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Ku gihano cy'igifungo cya burundu ubushinjacyaha bwamusabiye aravuga ko kidakwiye kuko nta cyaha yakoze agasaba kurenganurwa agasubizwa mu muryango nyarwanda. Kuri mugenzi we Venuste Mushimiyimana arega ko yari yarakodesheje inzu mu mujyi wa Kigali hazwi nko ku Giti cy'inyoni hagamijwe gucuriramo umugambi wo kugira naho ubutegetsi buriho. Uregwa arabihakana akavuga ko yabaga ku Giti cy'inyoni kuko ari naho yakoreraga hafi y'akazi. Arasobanura ko nta mafaranga yoherejwe na Kasiye Ntamuhanga yo gukodesha iyo nzu. Avuga ko nta n'ubundi buryo bw'itumanaho yagiranaga n'uyu watorotse ubutabera bw'u Rwanda. Icyaha cyo kubikitsa mu gukoresha binyuranije n'amategeko ikintu giturika cyangwa se ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda aragihakana agasaba kurenganurwa. Umurongo w'abireguye none wari umwe na bagenzi be bireguye kuri iki cyaha. Abo ni Jean Claude Nshimiyumuremyi, Bosco Rutagengwa, Ernest Sheragahinda na Theoneste ukurikiye imfura. Bose baribaza ukuntu baregwa kubikitso cy'umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga kandi batari baziranye. Kuri Rutagengwa kuregwa icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda ntibikwiye. Mu magambo ye yabwiye urukiko ko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana kandi bugakurwaho n'Imana. Muri ibyo byombi akavuga ko nta ruhare yabigiramo.
abaregwa bose basaba gutesha agaciro ibirego by'ubushinjacyaha n'ibihano bubasabira. Bose kandi bahakana inama ubushinjacyaha bubarega ko bayikoreraga ku musozi wa Jari mu mujyi wa Kigali bavugana na Ntamuhanga ku rubuga rwa WhatsApp, bavuga ko bitari bushoboke kuko harinzwe. Ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo ku itsinda ryose no gutanga ibyifuzo byabwo bwongeye guhabwa ijambo rya nyuma. Bwavuze ko abireguye hari ibyo bavuze bidahuye n'ukuri. Bwahereye ku munyamakuru bwana Focus Ndayizera buvuga ko we n'umwunganira Maître Paul Ntare batanze ibisobanuro bitari byo ku majwi yumviswe mu rukiko. Burabikoma ko bayumvise by'igice bakayaha ibindi bisobanuro kandi bagombye kuyumva uko yakabaye. Ndayizera n'umwunganira bavuga ko amajwi yatanzwe mu rukiko nk'ikimenyetso asa n'icyo bisi kinamico, ariko ubushinjacyaha bukavuga ko bashaka guteza urujijo rutariho. Kukivuga ko Ndayizera yabajijwe mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ku gahato atunganiwe mu mategeko bagasaba ko byateshwa agaciro, umushinjacyaha bwana Michel Nshimiyimana asanga ibyo yasubije byagumana agaciro kabyo. Yasobanuye ko kunganirwa mu mategeko ari uburenganzira yemerewe icyarimwe n'ubushake bwe. Yavuze ko Ndayizera yemeye nta gahatabazwa atunganiwe. Kubirebere Yakimu Karanguregwa ko ari wagombaga gukora uburyo bwo guturitsa ibisasu mu buryo bw'ikoranabuhanga rishingiye kuri telefone. Umushinjacyaha yasabye ko urukiko rwazashingira kuri raporo y'abahanga ba gisirikare. Yavuze ko ibyo yireguza ko ibikubiye muri raporo bigaragaza ko byasaba kubanza gucomekeranya insinga ngo bibone guturika aho kwifashisha inziramugozi bitari ukuri. Umucamanza yamenyesheje impande zombi ziburana ko urubanza rwagombye kuba rwararangiye, ariko ko rwakunze kuzamukamo ingingo nyinshi zidasobanutse kandi zikurura ibibazo, ari nayo mpamvu rwandindiye. Nk'aho ubushinjacyaha bwatangiye bubarega nyuma bukaza guhindura inyito z'ibyaha. Bwavuze ko uretse inyito z'ibyaha zahindutse, ibikorwa ibyaha byo bikiri bya bindi. Bwasabye ko mu bushishozi bw'urukiko rwazabiha inyito ikwiye. Umucamanza yimuriye iburanisha ritaha ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha wa 2021 nibwo urubanza ruzapfundikirwa havugwa ijambo rya nyuma ku ruhande rw'abaregwa. Ubushinjacyaha burarega itsinda ryose ry'abantu 14 ibyaha bitatu: gucura umugambi wo kugira nawo ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga, gucura umugambi wo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ndetse n'icyaha cyo kubikitsa mu gukoresha binyuranije n'amategeko ikintu giturika cyangwa ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko byose bishingira ku bikorwa byo gushaka gusenya ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu bikozwe n'iri tsinda burega ko ryagombaga guturitsa ibisasu. Mwiburanisha riheruka abaregwa bose bwabasabiye gufunga ubuzima bwabo bwose, ariko barahakana ibyaha baregwa bagasaba kugirwa bere bagasubizwa mu muryango nyarwanda, bavuga ko nta bimenyetso simusiga byashingirwaho bahamwa n'ibyaha. Bagira ubusajwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Tugushimire Eric. Abakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu Rwanda cyane cyane Kigali bahagurikiye kurwanya amabi akorerwa abagore b'impunzi. Umuhari bahurikiyemo witwa Inamahoro umenyesha ko hari abagore batabwa n'abagabo babo, abafatwa ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru. Umuhari w'abakenyezi bahunze baharanira amahoro n'umutekano Inamahoro wemeza ko umaze kumenya ko abagore n'abakobwa benshi bahunze bahura n'amabi atandukanye afatiye ku gitsina. Ku bwabo abakenyezi n'abakobwa b'impunzi n'abantu bari mu mugwi wihariye bashobora no kwemera guhohoterwa bifatiye ku gitsina kubera ubukene babayemo. Esperance Bantegeye Haga, umunyamabanga mukuru w'uwo muhari, yiganijwe ry'Amerika amwe muri ayo mabi bamaze kumenya. Uri impunzi ugorwa na twinshi, na cyane cyane abajene, ugasanga iyo bariko barakora baje kurondera ubuzima, bagakora mu bubare, bagakora handi hose, birashobora gushika abakoresha canke abakiriya muri ubwo bubare baratumye bakorerwa mabi yo gushurashutswa, hanyuma bagatwara inda batifuje, bakavyara abana batagira uko barera, na cyane cyane muri ubu buhungiro. Ya mabi yo gukubitwa, amabi psychologique na economique, ingo ziratandukana, abubakanye bagatandukana kubera mabi, kubera ubukene, umugabo agata umugore n'abana agahura n'abandi bagore. Muri ico gihe abana nabo bakorerwa mabi ngaha mu buhungiro. Uwo muhari w'abakenyezi Inamahoro wemeza ko imboneza muri bo batanguye no kugwiza inyigisho mu gwaruka zo kugwanya amabi afatiye ku gitsina, naho ibitigiri byabo bigoye kumenya. Uwo muhari uvuga ko abahuye n'ayo mabi bashoboye kumenyekana barenga 150 mu kiringo c'umwaka. Bamwe mu bahuye n'ayo mabi baragiye hamwe kugira baremeshanye, nk'uko bivugwa na Munezero Aline yashoboye kwegeranya abatari bake muri bo. Ico ciyumviro caje kubera ko nanje nshobora kuba ndi muri iyo mugwi w'abo bantu. Twafashe abakobwa bavyariye hano mu buhungiro n'abavuye i Burundi baravyariye iwabo,
hama tuja hamwe turafata n'abadamu hariho benshi abagabo bataye kubera ubukene hano baja kurondera abandi bagore canke basubira i Burundi abana bacu bamenyane tugenderanire kubera kenshi usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye ubu turi 20 ariko n'abandi bazoza barajamo uretse n'impunzi z'abarundi turafise n'abadamu b'abakongomani kazi nabo bonyene bahungiye muri iki gihugu n'abakobwa bakiri bato bataye n'amashuri hagati abandi bari bahejeje amashuri kandi bagomba no kubandanya bakiga hari nabo babwira ngo ni wanamvuga nzokugirira nabi urumva gacagira ubwoba kumujana mu manza kugira ngo ashobore kumufasha intumbero yabo no kugwanya ko abakorewe ayo mabi harimo no gufatwa ku nguvu baja mu ngeso mbi kugira ngo batunge imiryango yabo bafise ingorane kenshi zuko usanga bataronka ico bagaburira abana kuko ntibashobora kuja ku kazi ngo bakore badafise uwo basigarana uwo mwana bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi kuko turi hamwe ashobora kumunsigaranira nka jewe nkamusigarana akaja gukora yataha ku mugoroba akamuhitana tukaba dufashije uwo mwana kugumana n'uwundi mwana wanje akumva ko ari mu muryango atatawe nyina we wagiye gukora agakora umutima uri munda kuko azaho yamusize kugira ngo abo bana bashobore kwandikwa abo bana bashobore gufashwa babe mu muryango uzwi ntaco dufise ahubwo gusa tuba dushaka n'umuntu adufasha bakadushigikira kugira turonke ico dukora no mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama amabi afatiye ku gitsina aravugwayo abakenyezi b'imboneza bariyo nka Jacqueline Nduwayezu ari mu ruwo muhari w'abakenyezi batangarije ijwi ry'Amerika ko ayo mabi abonekera mu gitigiri c'umurengera c'abakobwa batwara inda bakiri bato we na bagenzi we hari umugambi bagize kugira ngo abakobwa bavyaye muri ubwo buryo bashobore kubandanya amashure nk'ubu uye dufate abafise inda kuva mu kwa mbere gushika mu kwezi guheze bari bamaze kuba 412 abo naba babonetse ku ma centre de santé Save the Children na ARC nk'ubu abo bose nabazovyara mu kiringo c'ishuri abana twafasha gusigarana bari abana baba bakobwa bizananye batagera abavyeyi canke umwana w'umukobwa yabaye intabwa ku bavyeyi kubera yavyaye gutyo umwana agasubira mu ishuri agakurikirana ivyigwa urazi yuko mu gusigarana umwana umuntu aguha umwana amuhaye n'ico usigaruramwo bamwe bibagora kuronka amata bikabagora kuronka ibikoresho vy'isuku abakenyezi b'imboneza bahurikiye muri uwo muhari inamahoro bamenyesha ko bihaye n'igikorwa co gufasha mu vyerekeye amategeko kugira ngo bafashwe ku nguvu canke uwahohotewe mu bundi buryo yitura ubuyobozi canke ubutungane hari n'inzobere mu vyerekeye inyifato mu kibano n'ingwara zihamuka psychologue mu gifaransa bakorana nabo bakenyezi kugira ngo ukeneye kwitabwaho muri ubwo buryo aronke umufasha ikindi biyemeje no kwandikisha abana bose bavutse muri ubwo buryo kugira ngo ntibabuzwe amahirwe hamwe n'uko agateka kabo ko kubahirizwa Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver mu Burundi kuri uyu wa gatatu inama nkenguzamateka yemeje abantu bashasha bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro umukuru wayo mushasha ni Valentin Bagorikunda yahoze ari umushikiriza amanza kizigenza wa Republika na icegera ciwe ni Emmanuel Ntawumvukiye yahora ari umushikiranganje w'ukwivuna abansi muri leta ya President Pierre Nkurunziza mu kiringo cyo kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya adufitiye inkuru y'Idonito Abemeje bose bari batanzwe amazina n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru wa sentare wahize bwizwa nshingiro hari haje izina rya Valentin Bagorikunda na icegera ciwe president yifuje ko kiba Emmanuel Ntawumvukiye uwa mbere n'umuhutu aturuka mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi akabubu yatwara ikigo NPR kijejwe guteganiriza kazoza abakozi ba leta akaba yanabaye umushikiriza amanza kizigenza wa Republika uwa kabiri n'umututsi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi uwo yahora muri leta ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza mu kiringo co kuva 2015 kugeza mu 2020 akaba yabaye umusivile wa mbere yasubiye kumushikanganje ukwivuna abansi mu Burundi nyuma y'imyaka irenga 40 iruhande yaba abazosasa nk'abacamanza bamaho bakaba ari Jeanne Habonimana wo muri commune Rusaka intara ya Mwaro Liboa Nkurunziza wo muri Buraza Igitega hagati na hagati na Salvatore Ntibazonkiza turuka mu Kanyosha ka Bujumbura mu Burengero abacamanza ba sentare yubahize bw'izwa nshingiro bazosasa batamaho nabo ni Bede Mbayahaga umututsi wo muri Butaganzwa mu Ruyigi
mu buseruko hamwe na Jean Pierre Hamani wo mu buhinyuza bwa Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko. Janine Nibizi umushikiranganji w'ubutungane yari yajanye amazina yabo mu nama nkenguzamateka ku mugwa mukuru wa politike Gitega, yavuze ko umukuru w'igihugu yabashimiye kuba abacamanza ataho begamiye. Abo bantu kugira batogwe n'abantu bihwejwe cyane na nyene icubahiro, kuko yabona yuko ari abantu bazogirira ikimazi igihugu na cyane cyane mu bijanye no kubahiriza ibwirizwa shingiro. N'abantu abacamanza bafise kariyere y'ubwo bucamanza, hama kandi bakaba abacamanza b'umutima, bakaba abacamanza bari integre, bakaba abacamanza bari impartiale, bakaba abacamanza by'ukuri bazi ubwo rwego rw'ubucamanza icarico, bazi ibyo guca imanza icarico, kandi bafite akarangamutima muri ivyo bintu bijanye no guca imanza. Yongeye ko basanzwe bafite akarangamutima ko gukunda igihugu. Tubonye aba bantu aho bagiye baraca ibyo bagiye barafasha mu gihugu hirya no hino, byaratumye tubona yuko akarangamutima ko gukunda igihugu bagafise, kuko ibwirizwa shingiro rikomeye utegerezwa ko ufite n'akarangamutima ko gukunda igihugu, kuko udafite akarangamutima ko gukunda igihugu iryo bwirizwa shingiro twese abarundi twese abenegihugu duhanze amaso by'ukuri iryo bwirizwa shingiro worushira mu ngiro gute? Worushira mu ngiro kumbure wikwegerako canke hariho ibindi bintu uri kurakurikiza inyuma. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuva mu mwaka wa 2010 iragirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi namwe mu mashirahamwe yigenga kuba igikoresho c'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Maître Jean-Pierre Bigirimana twarishira hamwe tourno la page Burundi yabwijwe rya Amerika ko atakintu kinini abantu bo kwitega ku mugwi mushashu yigize, bitewe nuko umukuru wawo mu mabanga yaramukijwe muri kahise atakindi yakoze atarukingira inyungu z'umugambi CNDD-FDD no guhirika amategeko. Kwibaza yuko hoba hari kigiye guhinduka, kwibaza ko zoba ari nk'indoto. Umugabo witwa Vante Bagorikunda n'umuntu yabonetse cyane ku butegetsi bwa Nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugambi CNDD-FDD, nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe nyamugambwe mu CNDD-FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu. Ivyo vyabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Twovuga nk'abantu bahanira agateka kazina muntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD-FDD. Abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imigwi y'amatohoza yagira ashirwaho muri 2015 n'inyuma yaho byaribonekeje yuko uno mugabo ari umuntu afite inzigo y'akazikira afitiye abantu badakunda canke batavuga rumwe n'umugambi CNDD-FDD. Abagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bemeje 100% n'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Turagushimiye Eloge. Bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.9. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Muri uku kwezi kwa 12 hari amakuru atari make agenda aca ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abana bato bahohoterwa canke banyuruzwa mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Commissaire Jacques Nshimirimana ajejwe igisata c'abana mwishira hamwe ry'igihugu rijejwe agateka ka muntu CNDH. Nshimirimana atangura mubwira amabi akorerwa abana uko ateye. Amabi akorerwa abana ubundi asanzwe ari mu mice ine. Umuce wa mbere na mabi ajya dusanzwe tubonesha amaso, ayo mu gifaransa twita violence physique, hamwe umwana ahohoterwa bikaboneka, umwana akubitwa buyoka, umwana akorerwa mabi, umwana musanga yavunaguwe akavunagurwa n'abanyagahinga canke rimwe na rimwe n'abavyeyi biwe baba bari bajejwe kumukingira. Uwo n'umugwi wa mbere w'amabi abana bakorerwa.
hanyuma umugwi wa kabiri ni umugwi w'amabi atuntuza umwana mu mutima, ivyo mu gifaransa twita violence psychologique, hamwe umwana atuntuzwa gutukwa n'umwigisha, kumubwira ko ataco azovamwo, abavyeyi bakamutuka ko ataco azovamwo, mu kibano bakamubwira yuko kubera ko uko yavutse canke uko asa uwo mwana ataco azokwimarira. Ivyo vyose biri mu mugwi w'amabi akorerwa abana. Muri uwo mugwi wa kabiri twita violence psychologique, haracabaho umugwi wa gatatu w'amabi afatiye ku bitsina. Aya mabi rero akunda kwibonekeza cyane ku bana b'abigeme, haba mu mashure canke mu kibano, aho usanga bafatwa ku nguvu bakonononega ubuzima bwabo bifatiye ku gitsina. Hagacabaho rero n'amabi yo mu mugwi wa kane, amabi mu gifaransa twita violence externe, niyo mabi aba arimwo bimwe by'intambara mu bihe bidasanzwe ibihugu bibamwo, aho abana bahunga bagatandukana n'abavyeyi babo, abana bakaja mw'ibarabara, abana bakaba impunzi. Ivyo byose biri mu migwi y'amabi akorerwa abana. Ariko rero imigwi ikunda kwibonekeza cyane n'uyu mugwi w'amabi afatiye ku byo tubonesha amaso, violence physique, n'amabi afatiye ku gutuntuza abana, violence psychologique, n'aya mabi afatiye ku byo gushurashuza abana. Uwo mugwi wa kane mu gihugu c'u Burundi twawubonye cyane mu bihe by'intambara igihugu caciyemo kuva 1993, abana bakoreshwa mu ntambara. Twongera tubona no mu 2015 kuko hari abana bakozwe ko cyane n'ibibazo igihugu caciyemo mu ntureka zo mu 2015. Ariko iyi migwi yindi itatu yoyo tubibamwo ku munsi buri munsi ibibazo biba bihari. Murakoze cyane. Nk'uko bivuze hariho ibibazo biba ku munsi. Ibyo bibazo by'abana biba ku munsi ko bisa n'ibyibonekeza cyane muri iki gihe. Turabona ku masanamu ya internet, ku mbuga ngurukanabumenyi, abana bahohoterwa. Ni igiki cyahindutse ko tumaze iminsi tubibona kurusha uko twabibona mu minsi yahera? Murakoze cyane. Benshi n'ikibazo bariko baribaza bati mbega kubera iki ibibazo by'abana bahohoterwa biriko biribonekeza cyane muri iyi minsi. Hari bamwe bibaza yuko kumbure ho bari cahindutse, abantu bahinduye ingendo batagikunda abana babo, canke abantu bafashe ingendo nshasha yo gukorera ikibi abana. Ariko nagira ndabamenyesha yuko ibi bibazo byamyeho, ibibazo abana bahura navyo byamye bihari. Icahindutse ni uko ubu bisigaye bimenyekana.